woba warigeze kwibaza igituma hari abantu bamara imyaka 10, imyaka 20 canke imyaka 30 bakayimara bakora cane ariko bagasanga ata kintu gikomeye bagezeko? Canke woba warigeze kubona umuntu avyuka kare agakora agataha bwije imyaka ikaza guhera ariko ubuzima bwiwe ukabona nta kintu na kimwe bwigeze buhinduka? Mbega n'ikibazo yuko adafise amahirwe canke n'ikibazo c'uko adahembwa neza? Ariko inyishu nokubwira nuko ari oya, kuko akenshi ikibazo nyaco nuko hari ukuri ku mafaranga batigeze bamubwira, kandi igitangaje nuko atamukira akunda kuvuga uko kuri. Uno musi rero nuko ngira ndakwereka ukuri gutanu ku mafaranga gushobora guhindura uburyo ubonamwo ubutunzi, kandi ndakwinginze ugumane nanje gushika kwerezo, kuko ukuri kwa nyuma niko gukomeye cane kurusha ukundi kuri kose. Nimba ukunda ibintu nk'ibi ntibagire gukora sabone ngaha kuri ku mafaranga, ntuzo turacikwa n'ibiganiro bikurikira. Hama je ndagushikiriza bino biganiro Ntirampa Pascal. Reka rero dutangure. Mbega urazi igituma abantu babiri bahembwa amafaranga ngana ariko umwe akagenda bumukire mu gihe uwundi aguma mu bibazo vy'amafaranga? Iki naco nuko gica kitwinjiza ku kuri kwa mbere atamukira azokigera kubwira. Uku kuri nako kuravuga ngo abakene bakorera amafaranga mu gihe abakire bakoresha amafaranga. Abantu benshi uzosanga bakorera amafaranga ubuzima bwabo bwose, ariko abakire bo nuko biga uburyo amafaranga bashobora kubakorera. Akarorero nuko abantu babiri barose 100, umwe agaca yakoresha yose, uwundi agafata igice akagishora mu gikorwa kizoshobora kuba co mwugukira, nuko haciye igihe uwakoresheje yose asubira gutangurira kuri zero. Mu gihe wundi yafata amafaranga yiwe akaraba ukuntu yashora, nuko amafaranga nayo ariko aramwungukira. Isomo tukuramwo nuko ngaha niwiga gutunga amafaranga yawe akagukorera, nuko uzoreka kuba umuja wayo. Mbere yuko tubandanya, reka mbanze nkwibarize kano kabazo. Mbega urazi igituma hari abantu bahora bavuga bati amafaranga yanje sinzi yaje? Abantu bavuga ivyo bintu nuko usanga ari abantu kandi binjiza amafaranga menshi kurusha abandi bose. Iki naco nuko gica kitwinjiza ku kuri kwa kabiri atamukire n'umwe azokwigera kukubwira. Ukuri kwa kabiri nako kuravuga ngo si amafaranga menshi winjiza azotuma utunga, ahubwo amafaranga azotuma utunga ni amafaranga usigarana. Abantu benshi bibaza ko ubutunzi buva ku mushahara munini, ariko ukuri nuko ubutunzi buva ku mafaranga ugumana. Akarorero ngaha nuko umuntu wa mbere ashobora kuronka 500 agakoresha 490, undi akaronka 200 ariko agakoresha 150. Mu mezi menshi ugumana amafaranga niwe azotera imbere. Isomo ngaho twokuramwo nuko utokwibaza yuko amafaranga winjiza gusa, ahubwo nuko wotangura kwibazayo wogumana mu mufuko wawe. Mugenzi, nimba ushikanye ikiganiro ngaha ukaba wumva co bacagufashije, nuko ukora like kugira ngo YouTube igisabikanye n'abandi bantu, kuko hari ico coshobora kuba co bafasha. Hari ikintu abakire bakunda gukora abantu benshi batinya gukora. Mbega urazi carico? Iki naco nuko gica kitwinjiza ku kuri kwa gatatu atamukire n'umwe azokwigera kubwira. Ukuri kwa gatatu nako kuravuga ngo abakire barafata riske yizewe. Abantu benshi uzosanga batinya kugerageza ibintu bishasha, bagatinya gukora business, bagatinya kwiga ubumenyi bushasha, bagatinya guhindura ubuzima bwabo, ariko abakire bo nuko bafata riske yabanje kwigwago. Akarorero nuko umuntu ashobora gutinya gutangura ubworozi bw'inkoko kubera ubwoba bwo guhomba, ariko uwundi akabanza kwiga neza uko bikorwa agatangura buhoro buhoro. Isomo twokuramwo nuko risike nziza si ukwiterera mu manga, ahubwo no gufata ingingo ufise ubumenyi. Mbega urazi igituma abakire benshi barushiriza kuba abakire? Iki naco nuko gica kitwinjiza ku kuri kwa kane atamukire n'umwe azokwigera kukubwira. Ukuri kwa kane nako kuravuga ngo ubumenyi buzana amafaranga. Abantu benshi uzosanga bamara amasaha menshi ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko ntibamara umwanya biyubaga. Abakire bo nuko badomara umwanya bariko barasoma ibitabo, bakaba bariko bariga, bakongera ubumenyi bwabo, ugasanga bariko bariyubaga. Ura kwiga marketing
akiga kugurisha, akiga business, nuko ubwo bumenyi buca bumufasha kuronka amahirwe mashasha. Isomo twokuramwo nuko iyo wongeye agaciro kawe nuko uri kurongera n'agaciro k'amafaranga winjiza. Nimba ukwibagirwa ibintu byose twavuze uno munsi, iri tegeko rimwe gusa rirahagije guhindura ubuzima bwawe. Naryo riravuga ngo abakire bagira icerekezo mu gihe abakene bagira icifuzo gusa. Abantu benshi uzosanga bipfuza kuba abakire ariko ntibigere bagira imigambi yobashikana kuri ubwo butunzi. Abakire bo nuko bagira intumbero zisobanutse, bakandika imigambi yabo, mbere banashaka iyo migambi yabo bakayikorera buri munsi. Akarorero nuko umuntu umwe ashobora kuvuga ati ndashaka kuba umukire, uwundi akavuga ati mu myaka 5 ndagomba kuba mfise business inyinjiriza amafaranga buri kwezi. Ufise umugambi niwe aba afise amahirwe yo gushika kuri ivyo vyifuzo vyiwe. Icifuzo kirashobora kugutera intege, ariko icerekezo nuko kigushikana ku ntsinzi ikomeye cane. Mugenzi, ubu tumaze kubona ukuri gutanu atamukire n'umwe ashaka kukumenya ku mafaranga. Ariko ikibazo si ukumenya ukuri gusa, ikibazo ni kimwe, nuko kuri uzotangira gushira mu ngiro kuva uno munsi. Kuko ubuzima ntibuhindurwa n'ivyo tumva, ubuzima buhindurwa n'ivyo dushira mu ngiro. Imyaka 5 iri imbere izogera, kandi uwo munsi uzosanga hari abantu bubatse ubutunzi bwabo bukomeye, abandi bakaguma bibaza aho imyaka yagiye. Rero ico nokubwira nuko uhitamwo neza kuva uno munsi. None wewe muri uku kuri gutanu twabonye, nuko we wabonye kwa gukoze ku mutima kurusha ukundi? Byandike muri commentaire. Nimba ukunda ibiganiro nk'ibi nuko sabone, ugakora like, ugakora na share ngaha kuri ukuri ku mafaranga. Burya ikintu nokubwira nuko uyukoze sabone bihita biduha motivation, kandi tugahita tubona yuko hari abantu badukurikiranye. Ico nokubwira nuko ukora agafavera namba ubona ikiganiro cya kuryoheye ugakora sabone. Hamaje nako ndagushikiriza bino biganiro, ni Ntirampa Pascal, tukaba tuzobonana mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.